bayitagira intara none ibaze umuriro wacu haheze isaha yari intara ibuye abayikomine harimo dotari tumbwira intara itari ifise kizimyamoto imwishi umbwire nawe isoko yubatse. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira inkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no mbonesha kure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV nari n'umwanya yageze ko ari karagarukwa ko cane irya nino ka mu gihugu c'u Burundi aho tugiye kugaruka ku makuru agiye kwibanda cane mu birabana n'umutekano ariko nanone tukaza no guca irya nino no makuru ariko aravugwa muri politike. Muri kano kanya turaza kubaha inkuru ni inkuru iteye ubwoba iriko iravugwa Cibitoki aho isoko nkuru ya Cibitoki ibiriko biraba kuri iyo soko nkuru ya Cibitoki ari ibintu biteye ubwoba umucanwa mwinshi cane uriko uraka muri iyi soko ya Cibitoki. Muri kano kanya turaza kubabwira ku bwoba bwinshi bufiswe na bamwe mu badandaza bahora bakorera muri iyo soko ndetse na bamwe mu bategetsi batuye nyine Cibitoki aho ibintu byabandanije kuba agaterera nzamba uwo mucanwa nta uzico uriko uraduka uturutse ko ari amakuru avuga yuko hari umwansi yoba yateye anyuze Cibitoki hari n'andi avuga yuko iyo soko nyine yoba yahiye ariko hatazi ukugene vyoba vyagenze. Muri kano kanya turaza kubaha umuco kubiriko biraba kuri isoko nkuru ya Cibitoki aho umucanwa ubandanije kuba mwinshi cane abanyagihugu bakaba bariko baragerageza kurokora ibintu vyabo ariko nanone ubusuma akaba ari bwinshi cane kuri bamwe mu baturaniye iyo soko aho nyine abasuma kuri ubu ngubu bariko barasahura ivy'abasanzwe bakorera muri iyo soko. Muri kano kanya turaza kubabwira ivy'uwo mucanwa ndetse n'ubwoba bwinshi cane bufiswe na bamwe mu bategetsi ba Cibitoki ndetse bamwe n'abandi bariko baravuga kuri uyu mucanwa wadutse muri iyi soko. Rano makuru kandi turaza kubabwira nandi makuru akomeye cane aho abakozi biperereza kuri ubu ngubu bariko barafatwa urutavanako. Rano makuru turaza kubabwira abakozi biperereza rya JIDE rya gisirikare ndetse n'abandi batandukanye bariko barafatwa muri no minsi mu gihe havugwa ishuka kibi kibandanije gututumba ngaha mu gihugu c'u Burundi ni icuka kibi kirabana n'umutekano mu gihe himirije amatora y'umwaka wa 2027. Byose turaza kugenda turabica irya nino nimba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe banzu fyonde ko kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri no mbonesha kure mukunda muri benshi kuko nari mpejeje kubikubwira. Reka twihuse cane tuyatangurire kuri aya ariko aravuga ku bijanye n'abakozi b'iperereza bariko baranyuruzwa. Abakorana n'iperereza baratabarizwa inyuma yo kunyuruzwa baba batwawe hehe baracari bazima ubwoba ni bwinshi cane. Abo batabarizwa ni Vincent Nsengiyumva batazira Master na Aniseti Nsengiyumva bose banyurujwe kuwa 22 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2026. Imyidondoro yabo ni Vincent Nsengiyumva ni umugabo w'imyaka 33 avuka ku mutumba komine Kabarore intara ya Kayanza mu ndinganizo ya kera. Kuva muri 2008 yari yagumye aba ku Musaga i Bujumbura ubu yaheruka kwimukira mu Kinama n'umuryango. Asanzwe ari umukinyi w'igipolisi mu murwi wa Runkizo akongera akaba akorana n'iperereza uwo bita informateri. Kenshi ivyo vy'iperereza abikorera ku mupaka wa Gatumba umupaka w'u Burundi na Kongo. Muri no minsi rero yakora cane urudandazwa rw'ibitoro abikura muri Kongo. Aniseti Nsengiyumva ni umugabo nawe w'imyaka 44 avuka Ikabuye muri komine Buraza intara ya Gitega ubu yaba muri quartier Nyabugete Bujumbura.
uwo arazwi cane nk'umuinformateri w'iperereza afise n'imodoka yo mu bwoko bwa Vox akoresha muri ivyo bikorwa vy'iperereza ry'u Burundi. Inyuruzwa ry'abo bakozi b'iperereza, tubanze tumenyeshe ko abo bakozi b'iperereza banyurujwe bari bateramiye na mugenzi wabo yitwa Frank, nawe asanzwe ari umukozi w'iperereza rya gisirikare JID, nawe nyine kandi akabikorera cane hamwe ku mupaka wa Gatumba, aba ku Musaga hegereye Gasekebuye Bujumbura mw'ijambo rimwe. Bose uko ari batatu basanzwe ari abagenzi bakoreshwa n'iperereza mu vyo kuba abainformateri. Ku munsi wa gatanu hari kw'igerekerezo rya 22 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2026, imbere y'umutaga niho Frank yabwira mugenzi we Vincent ko yotwara imodoka yiwe yo mu bwoko bwa Vox kuyimukoreshereza mu Buyenzi akantu yari yapfuye kugira bace baja hamwe mu Gatumba. Vincent yaratwaye ya modoka ya Frank kuyikoresha, aravayo acaja kumutora muhira, baca bagirwa ko bagera hamwe mu Gatumba. Inyuma y'umutaga Frank na Vincent baravuye mu Gatumba bari muri ya modoka yabo nyine berekeza ahari ubunywero mu Nyabugete, aho bari bateguye guteramira. Bakiri mu nzira, umwe mugenzi wabo Aniseti yarabahamagaye Frank kuri telefone mubwira ko yumvise ahantu hari idiri boja gufata ibitenge vya magendo. Muri uwo mwanya Frank yishuye Aniseti ko ivyo atabijamwo abacifu wiwe, ni ukuvuga abamukurira batabizi. Frank na Vincent barabandanije gushika kuri bwa bunyweri mu Nyabugete, bunywero bushasha busanzwe bugeretse bizwi nka etage. Baduze hejuru kuri etage kunywerayo, mu nyuma niho haca hashika umwe Vincent yaje muri ya modoka yiwe ya Vox plaque FA 9379, aca asanga Frank na Vincent aho bariko baranywera, nawe aratuma ko ico yihereza, ariko haciye akanya gato hari telefoni yaciye ihamagara Aniseti. Bamuhamagaye bamusaba ko yobasanga hasi. Muri ako kanya nyene Aniseti yasavye Vincent kumuherekeza, yagize ati wewe ko uri umukomando mperekeza hasi ndabe bano bantu baranteye amakenga. Vyumvikana ko hasigaye hicaye Frank wenyine. Vincent na Aniseti basohotse, ijisho ryabaye iryo, ntibasubiriye kuboneka, ahubwo icaciye gitangaza nuko mwijoro ry'uwo munsi nyene ya modoka ya Aniseti yagiye kuboneka yonyene hafi y'ikiyaga Tanganyika ku ruhande rwa Nyabugete benshi, yuguruye irimwo amatelefone y'abo bantu babiri, urufunguruzo rwayo ruri indani. Imodoka yarakuwe muri ico kibanza n'abapolisi, itwarwa ku kirindiro c'igipolisi mu Kanyosha. Amasoko yacu ava mu banyagihugu begereye aho Nyabugete yemeza ko babonye abantu baje mu modoka double cabine yera, baje gufata abo bandi bari muri Vox. Iyo modoka ica igenda iriruka cane. Ibi ngibi nibijanye nyine n'ivyashikiye abo bari muri iyo modoka b'abakozi b'iperereza twababwira. Gushika ubu ntawuramenya irengero ryabo ngabo. Ico bikoze amakuru twajeje gutohoza uno munsi, tugaruka ku matohoza twakoze y'ukuntu banyurujwe n'amakenga yerekana ko batoba bakiri bazima. Turashira hanze amasanamu muri ubwo bunywero kuri uwo munsi wa gatanu bakihereza ivyo bafata, mu gihe abo batatu Vincent, Aniseti na Frank bari muri ubwo bunywero. Nk'igihe c'isaha imwe y'ijoro Aniseti yarahamagawe kuri telefone n'abantu bamusaba
kumusanga hasi aho Anicet yaciye asaba Vincent kumuherekeza kugira ngo arabe abo bantu. Muri uwo mwanya nyine amatohoza twakoze yerekana ko Anicet na Vincent bashitse hasi basanze umuntu w'umugabo tutaramenya izina, baca baratsa ya modoka Vox ya Anicet plaque FA 9379 berekeza ku kiyaga Tanganyika hafi cyane ya Nyabugete. Benshi bahashitse uwo mugabo hari ibintu yabahaye baca bashira muri ya modoka yabo. Ubwo nyine Vincent na Anicet be na wa mugabo baciye burira Vox ya modoka nyine kabaduze kugira basubire kuri bwa bunywero, ariko bakivaho ku kiyaga haciye haza imodoka double cabine yera itagira imparati imbere n'inyuma, imanuka yiruka cane ica iza nk'iyigomba kugonga ya Vox barimwo yariko iraduga. Yaragerageje gukwepa ica ihagarara hakurya gato y'ibarabara, yarakwepye ko gato ibarabara. Muri iyo double cabine yaciye havamwo abagabo batatu bambaye civile n'abapolisi bane bari inyuma, baca bafata Vincent na Anicet bakura vya bintu vyari muri Vox binjiza muri double cabine. Muri ako kanya nyine Vincent na Anicet baragerageje gukoma induru bavuga ngo baratwivye dutabare, ariko tuvuge ko atawe bariko bararirira kuko bari baruhiye kwinjizwa muri ya double cabine. Gitangaje rero na wa mugabo wundi bari kumwe ntiyigeze akanguka, ahubwo nawe nyine yaciye yurira muri ya double cabine ica ivaho yiruka cane. Mu nkuru twababwiye nyine hejuru twarekanye ko ya modoka ya Anicet yaciye igumaho ku kiyaga, urufunguruzo rwayo ruri indani muri n'amatelefone none yoba yarakuweho gute? Muri iryo joro ryo kuwa gatanu abapolisi bo mu Kanyosha baramenyeshejwe ivyo bihejeje kubera aho Nyabugete. Chief de Poste Kanyosha Capitaine de Police Irankundiye Lazare yaciye ahashika n'abapolisi baca bayitwara ku kirindiro aho mu Kanyosha, ari naho iri gushika uno munsi. None ni bande boba bikekwa muri iryo nyuruzwa? Wa mbere yikekwa ni Frank, wa mu informateri w'iperereza rya gisirikare. Mu mwanya wa mbere yagumye ahamagara telefoni ya Vincent, hoba hari umuntu yitavye aca amubwira ko azokwigerera kubona yitavye telefoni atari rwiwe. Uwundi wa kabiri yegekwa ko cyane n'uwitwa Regis. Tumaze kuvuga ko kenshi hano mwishirahamwe ry'amakuru yacu abo mu Kanyosha ni umumforomateri w'iperereza. Umunsi Vincent na Anicet banyuruzwa yari yabonekanye kuri bwa bunywero bwa Nyabugete ari mu modoka ya Spasio ifise ibiyo bitabona, yahagumye umwanya muto. Bukeye ku igenekerezo rya 23 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2026 Regis yaragiye hamwe kuri poste Kanyosha ari ku ipikipiki aribazisha kubaza ko Vincent na Anicet ariho bafungiwe. Yishurwa ko atariho bafungiwe. Avuye aho yaciye agenda hamwe ku bunywero Nyabugete ahamara umwanya muto na ya pikipiki. Ahavuye yoba yabwiye bagenzi we ko batokwitega gusubira kubona Vincent na Anicet kuko twabishikirije muri ya nkuru. Ubwoba ni bwinshi cyane mu begereye Vincent na Anicet, babandanya gusaba inzego z'umutekano n'iperereza gukora ibishoboka byose kugira ngo hamenyekane vyashikiye abo bahoze bakorana n'iperereza ry'u Burundi. Turabandanya gutohoza bijanye n'ano makuru, nitumenya bishasha turaza kubabwira. Mu gusozera no makuru yacu twabateguriye, reka tusozerere kuri ya nkuru teye ubwoba ariko iravugwa Cibitoki. Nkuko amakuru yo kwizerwa dushikira abivuga, nuko nyine kuri uyu mugoroba isoko nkuru ya Cibitoki iriko irasha. Abanyagihugu bariko baratabaza aho
muri aya masaha isoko nkuru nyine ya Cibitoki muri zone Rugombo muri komine Cibitoki intara ya Bujumbura yadutsemwo umuriro mu buryo butaramenyekana. Umuriro ari mwinshi cyane, abanyagihugu baratabaza kugira ngo haboneke imodoka izimya uwo muriro. Amakuru dufise nuko ubusuma bwimonogoje bavuga yuko baba basanzwe bakorera muri iyo soko mu gusahura abasanzwe bakorera muri iyo soko. Bamwe na bamwe bakaba bavuga yuko babibona nk'igitero c'abansi, abandi bakavuga yuko vyoba ari ibintu vy'isanganya. Ntituramenya ibijanye n'icoba caturiye ino soko, ariko turabandanya kubakurikiranira hagufi ibijanye n'aya makuru. Mu kandi kanya ntimuze kuja kure, turaza kubabwira ibiriko biraja mbere. Bibe vyiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.